mbega mu gihe mu mugambwe CNDD FDD bogira imyerekano yo gusaba mukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza gusubira kwitoza, ubona ko hari n'ababivuga ico gihe abajejwe gutunganya imyerekano boheza bakayemerera. Inyishu ni y'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean Claude Karegwa mu gihe hari ikiganiro cyatunganijwe n'abavugizi bose ba leta y'u Burundi kuri wa 21 Ruheshi mwaka 2019 hari mu ntara ya Muyinga. Reka tumwumvirize. Ikibazo cya mbere wajije yuko hamwe hoba imyiyerekano y'urwanda rw'imurira kure twotemera cyane ngomba kumenya nuko abo babivuga cyo nabuze ko ari ukugaruka rw'imurira kure ko nategekanya imyiyerekano kugira ngo bongoroze n'icyo mukuru w'igihugu yitoze mu matora y'ibihumbi 2020. Ariko icyo kibazo kimaze kwishyurwa kenshi, bamaze kwishyura bivuze ko n'icyo mukuru w'igihugu yaramaze ubwiwe ku gice ashikirije mugabo ku bijyanye n'imyerekano ntashobora bwashikirize. Inyishu rero ni iyi: mu Burundi n'igihugu kigenwa n'amategeko, hagati y'akazi n'umuntu kubahirizwa, abantu barishyira bakizana, umuntu wese agomba kugira imyerekano abifitiye uburenganzira mu gihe yubahirije isabwa n'amategeko. Mu kugira ngo iyo myerekano ibe akamenyesha abarongozi, polisi kigaheza kigafasha mu gucunga umutekano. Twebwe icyo twabona mu gihugu ni imvumuko, nta munsi n'umwe mu bihugu by'imyerekano bigeze abyarigwa, keretse bamwe tukizagira imvumuko n'ahandi namwe iyo ntashobora kugira imyerekano ibyo musaba byose murafite uburenganzira. Kugaruka rero ntabwo narinzi ko butegekanye kugira iyo myerekano, ariko mu gihe bashaka kugira iyo myerekano uburenganzira bwabo nta muntu yobuza abantu kugira imyerekano. Inyishu iyo ikibazo baciye baza gishamikira kuri ico bacuti umukuru w'igihugu yaratangaje ko atazo kwitoza mu matora y'ibihumbi 2020, none aracari ku aho yashize n'uwo akindi aracari imvugo yacajanye n'ibyo. Ico mukunyuza nuko irya ngingo umukuru w'igihugu yashikirije abarundi n'amakungu nk'uko yabitwaye iminsi ngo yafashe wenyene, ingingo yafashe nk'uko yabitwaye abazugisha inama Imana yarahuje Imana kuko n'ubu batashiko turavugana. Ingingo yafashe iracari yonyene kandi no kwizeza ko ingingo nabanduka kuko iyo umuntu ahuje Imana ni gake ntashobora guhanuza abandi mu gihe Imana azi kwiri hejuru y'abandi bantu bose. Ishobora kubara kumenyesha n'abandi nuko mu mwaka w'2020 hatarenga mu kwezi k'umunani hazoba ibiro by'abakura izoba ikiriraho ku maradiyo no kugurisha kure, aho n'icubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu azobisikanya n'uzoba yatowe n'abantu kugira ngo amusubire. Mwakoze. Shaka ngaruke kiri munganire gatoyi umuvugizi wa leta yavuze kujyanye n'ikivugo. Ikivugo c'Uburundi koko nk'uko byanditse mu bwirizwa shingiro ihari n'umunsi n'umwe ibikorwa amajambere. Ico kivugo cazananye n'itembagazwa y'intwaro ya cyane. Ikivugo cyari cyasanzwe ku Burundi gucika Burundi igenda gushasa cy'abaramama yamubwira ico muri uno munsi kandi ikivugo kivuga ngo Imana umwami Uburundi. Repubulika rero ni kigabanye c'amateka y'igihugu mugabo kigahindura amateka y'igihugu. Ni namba umukuru w'igihugu yafashe ingingo isabwe n'abarundi benshi mu bigo bitandukanye izuzwa bw'igihugu gusubiza ivyari vyaje ku ntatenda y'uburundi ko barasore kuko igihe barasore yaganagurwa agashyingurwa hari kuntwara ya cane ku ntatenda y'uranditseko Imana umwami Uburundi. Nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kuja intatenda kubera iki imigenzo y'abarundi. Nta muntu n'umwe ashobora kuja gutema n'ivyatsi vyarinze ku ntatenda n'igituma kigiye kwishaho ntibakikabura barenda ko conyene kigarura kikavaho. Abakoze rero bari bakoze guhindura ivyanditse ku ntatenda bakoze ibigarurwa kubisubizaho rero gusubiza iteka ritekana igihugu, kubahiriza agateka k'abarundi n'abatari kuko mu Burundi twebwe twese tuvyarakazi na muntu n'umuntu yapfuye baramwubahiriza kuko agapfuye ntikabazwa ivu turengera n'izuba ry'abapfuye mugabo abarundi barengera n'imizimu y'umuntu amushira imbere cyane afashe neza inatenda yiwe ashobora kubuza amahoro mu bikorwa bya misi yose akakubuza no gusinzira. Ariko rero icivugo nibaza ko uwakirangije yafatiye ku vyanditswe hirya no hino mu gihugu, aho usanga abantu baragiye barandika Imana umwami Uburundi bajya barandika hirya
uburenganzira bwabo. Hariho ibyo bita icivugo devise mu Faransa n'icyo bita icivugo slogan. Iyo umuntu ashimye kwandika ikintu ariko icyo agomba kwivuga kwirata yakunze ntawe bimubuza. Mugabo ntateye birasohoka umwe wese mwandike ku nzu zanyu, mwandike mu bitabo byanyu, mwandike ku byibutso Imana umwaka Burundi, ariko nta kindi kiri mu navyone. Niyo cyane cyane ni wa mwimbu ni wa muti abarundi bariko baravuga ntukibuza y'icyo tuzigana igihugu uri kurakora. Abarundi bariko baravira ubuzimu bagira ubuntu bivuge ko ico civugo ntaco cari cogoye. Kandi noneho niba wa Repubulika turimo ntitwobwira abarundi ngo ni intwaro ya demokarasi. Oya, rega igihugu turi muri demokarasi. Mugabo igihe iyo ntwaro yaza yatembagaje intwaro yari ku butegetsi. Nta n'umwe yabwiye abarundi ngo murifuza kwinjira muri Repubulika bavyemere. Oya, bafashe ku ngufu aravyemezwa. Icyo bituma iryo shingiro ritegekanye yuko umunsi wobyifuza utunganya amatora hariya kwemeza iryo shingiro abarundi barasubira muri iyo ntwaro babishatse. Ikivugo rero gihari ubundi bw'amajambere ariko Imana umwami Burundi byanditswe nta munsi uba wishimeye ibisanzwe. Nanone iryo shingiro ryashize Imana imbere ryayisubije ikibanza yari ifise. Abantu rero urukumva yuko amateka y'igihugu adahinduka uko hahindutse uburongozi cyangwa hahindutse uburyo bwo gutunganya intwaro mu gihugu. Ikindi naco bashaka kubicunga ijanye n'indege ije gukorerwa mu mukuru w'igihugu. Bari bakajejeye umugabo kubera kubwira umukuru w'igihugu ashobora kugira icyo uvuze kuri ijyanye n'uko urafi n'igihe yogendamo dushobora kujana kuko hafi umupolisi inama y'abashikiranganji yarigeze gukora kugira ngo yige ikibazo c'indege. Ivyashyikirijwe n'inama y'abashikiranganji ni uko irya ndege ni umukuru w'igihugu. Tuzi umukuru w'igihugu si n'icyo Petero Nkurunziza ni uwo wese aza umukuru w'igihugu, yaba wewe yaba uwundi wese yaba umwana wawe n'umuzukuruza wawe, uwo wese azoyikoresha. Mugabo mu kurindira ko abantu bose bayikoresha cyangwa igihe n'icyo Petero Nkurunziza atariko arayikoresha bashyize ko iyo ndege yobandanya yaguzwe amafaranga menshi kugira ngo rero kandi yabikeneye gutunganywa ibyo bita maintenance. Muri icyo gihe rero kugira ngo Uburundi bwisubize ayo mahera ntibitwe ko gusa irashobora gukora ibindi bikorwa abantu bayikeneye n'umunsi woyikenera wo gutera imbere abafite uburenganzira ukandikira umushikiranganji ujejwe ibyo gutwara abantu n'ibintu, hanyuma rero mukavugana kuri ubu uyikoresha ukayikoresha. Si wowe gusa n'ubundi umuntu wese afite uburenganzira kuyikoresha kugira ngo tubure hazogere ubundi kuri umukuru w'igihugu yabyara izindi ndege. Twifuza rero kuyikamisha tube tuyikoresha nk'izi kibazo ariko tuyikoresha tuyibonera muri izindi ndege. Umugambi mwiza rero ufashwe n'indege ntiri turi kubusa.